Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Nukuri numva noshaka kwinginga uvyizere nukuri wizere ko Kristo ashaka nukuri kugukiza kandi agukiza. Amen. Mugabo ico nabonye nuko ayo majwi tuyaneshesha irindi jwi. Amen. Ntagenda ngo ni kubera gusa ngo hacaba vide. Oya, Yesu Kristo aje kugira ngo ayo majwi ayakureho, novuga gute, kugira nawe ijwi ryiwe ridomine, ifuko tugira ijwi ryiwe muri twebwe turyugururira umuryango. Nico gituma uno munsi ndakwamvise, numva nshaka gutumira ufate Bibiliya, usome Bibiliya, wumvirize ukuri, ufate n'akanya wumvirize n'ubutumwa, muga wumve uriko wuzuza. Amen. Ivya Kristo muri wewe. Nta kuntu na kumwe ijwi rya Kristo ryoza riduga muri twebwe tutazi n'ico avuga nuko avuga. None ndagusavye ko tuje ngaha anye tukamena, tukaza dusengera iyo mpwemu iza kugutera ivyimviro bibi, iza kugutera kwibona ukutari kuko Imana itakubona. Haleluya. None reka rero nukuri wemerere Kristo kwinjira mubane. Amen. Mubane, urabe ijambo ryiwe, urabe ingene iguhindura. Ryarampinduye complètement, ryarampinduye kubera aho irya mbere nari numva yuko ahubwo na Bibiliya ndayifise ahantu muhira, mbwa nta na rimwe nayugurura, nta nico nari ndayivugako. Narashobora kuja mw'isengero bakayisoma abandi hama nkumva okay, muga ni vya bindi naca numva kubera ntafashe umwanya wanje, kubera ntabishizemo umutima wanje, kubera ntanavyimviriye ko nivyo noba bavuze umwanya kumedita, byaca biguruka. Shetani aba ari hafi umwanya wose hatwinjiyemo iki kugira acibe. Ariko ndasenze Imana ikunshoboreze wumve ushaka kuguma wiyuzuzamo amajambo y'Imana. Amen. Ugume wumva yuko ubunye mbega Kristo avuga iki, mbega Kristo ninde, mbega Kristo ayaga gute. Amen. Mbega Kristo anyita gute, avuga iki. Nukuri usome mu kwizera. Amen. Hamwe usoma jirabwiye n'ubu gushika n'ubu sinugurira Bibiliya, sishaka gusoma amajambo gusa, sishaka ngo ibitabo, sinigeze nkunda no gusoma washaka kuva kera. Imana yarakoze ibitangaro, muga igitabo ca mbere kindyohera, kimpasiona, nshobora kugura mu makategori atandukanye, ni Bibiliya. Irimwo ubuzima. Nukuri sindababeshe, ndasenze ubwo buntu bw'Imana bwo gukunda ijambo ryawe, kuyisoma ikakubera nk'amazi uri kuranywa, ikakubera umukaturya. Amen. Bibe nukuri hamwe wumva nukuri ego ntihazobura umwanya wumva udebukiwe, wumva ushaka gusinzira, ariko umenye ko Shetani adashaka kusoma. Muri uwo mwanya ingene uzomenya ko ari Shetani atakunda kusoma ijambo ry'Imana kubera ari ubushobozi, uzonambimenya kubera ufashe ikindi gitabo ushobora no kuzogisoma amasaha 5 akwirikirana, ntusinzire kandi ugiheze neza, utangure n'ikindi utaravye neza. Mugabo ufata Bibiliya uzotanga kumva ngo ni ibintu bibishe. Si ibintu bibishe, abo ni ibintu by'ubuzima. Gusa dukeneye kumva ko umutima wacu ugiyemo, ugasenga ukabwira mpwemu yera, ingumfashe gutahura. Haleluya. Ingumfashe sinsome indome gusa, sindagisoma iki gitabo nk'ibindi bitabo byose nsoma nkarengana nyarutse nturna amapage, ariko umme gusoma ndakubona, mbona Imana nibona, umme gusoma. Nukuri ko kubavuga ngo ni igitabo c'ubuzima, numva ubwo buzima bunyinjiramo. Amen. Sindiko ndakubwira ngo genda uboroke amaverse, ngo genda uboroke ibice byo muri Bibiliya. Oya, genda utore ubuzima burimwo. Amen. Binakenewe ukaba wumva hariyo hamwe witoye, uhatebemwo umwanya ukeneye, uvuga uti mwe muyagisha, bazi ibibazo kandi Imana yacu ukaba ushoboye kumva
imana yumva gusumvya. Ukaba ushoboye kubaza ico kibazo rero wemera ko imana yumva izokwishura canke irakwishura aho nyene, amen. Mugabo ugume witeze, imana yacu ni imana nukuri iryoheye tuyizeye. Muri uko kwizera hariyo nukuri kuyitega, amen. Nukuri ndagusengeye kandi ndazi yuko imana ibishaka. Ikibazo nuko nawe urabishaka, ukaba ubishaka nukuri fata ingingo, vuga uti aho uti ase ase, aha hantu nahatsikamiriwe kandi ndashaka kuhava. Nukuri ndasenze nuko imana ikumberera ishira muri uyundi muriro ugutuma utagishaka kuba just ukwiyumva uri victime, uri watsinzwe n'ubundi nta kigishobora kuvamo, nta gishobora guhinduka. Oya, imana yemerere ikwereke, isubire yandike gushasha histoire yawe, ihindukize ibintu byose, ibinyoma byose byaje mu buzima bwawe, ibintu byose byo gutuma shetani yakurungika mu mitwe wawe, mu biki byiyumviro byawe, kugira birinde yuko umenya imana, wiyumvira imana, ubaha imana. Ariko imana irabishaka. Ubu rero kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera umwemereye araje nukuri akwereke ko ubuzima bwawe ushobora gufata iyindi, novuga gute, uyindi tournure, sinzwe no kivuga mu kintu, ariko ukungene bukagenda ukundi gushasha, amen. Bugafata iyindi elan, bukaguruka. Jewe na dash sinopfuye nariyumviriye, tureke yuko iyo ataba imana yabirinze sinzi ko nakuba ndi ngaha, sinakuba ko nawe nkiriho, ko nkiriho naho sinari kuba ndi umuntu arota afise ibintu nukuri amaproje mu mutima, sinari kuba ndi umuntu ushobora kuza ngahe mbere nk'abo wankuraje abandi, nk'abo atera intege abandi, usangira ijambo ry'imana n'abandi ngaha kuri kamera aho hore tubivuze n'ibindi. Ibyo byo birandenga jewe nyene, urumva nkavuga nti ariko ahari Mpwemu Yera hari ukwidegemvya abasha, kubera aje kwidegemvya muri wewe, uridegemvya nawewe, afata yama shene yose, vya bintu byose byari bikubosha, vya bintu vyabaho umuntu wawe, amaso yawe, vyabaho ivyiyumviro vyawe, vyaza kugira bikugire unyunyuka, ariko nukuri akagusubizamwo ubuzima bw'Imana, amen. Akakugira ushobora amasoni aja ku mpande adashobotse, akagushiramwo umuriro w'Imana, utagira isoni yo gutangaza ubwiza bw'Imana, ugashinga intahe, ukaza nawe uba intahe ku bandi, amen. Ugashobora kuba uw'Imana ikoresha kugira ushobore kuba uwuza kubera inzira ku Mana, kugira izana ukuri mu mitima. Haleluya, kwa kuri kuproduiza ubuzima. Haleluya, imwijima tukawugwanya, tugafatana ukuboko n'Imana yacu, Umwami wacu Yesu Kristo, kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, maze tukaba abagwanana n'Imana, abafatanye n'Imana, kugira umwijima n'abasoda bayo n'ibyo bikoresha byayo bibe expose ku muco, maze bimenagurike, ubushobozi bw'Imana bubimene, maze dushobore kuba bo mu mico, bagendera mu muco w'Imana, bumva ivyizigiro vy'Imana, bumva amahoro y'Imana, bumva ubuzima bw'Imana muri bo. Haleluya, amen, amen.